Begurugoma mama rurananiye ma ma akugubakama ma kumbese ugufyina mugabo wanje ma arananiye ma nirigwa ndakubitwa n'amarira adahera urukoko wanje ma rurananiye. Yes, kadishimiye bakunzi ba As1 TV mwakurikirana As1 ibihe byose tuba turi kumwe namwe gatanu kuri gatanu ni Isho Boy As1 TV aba yahibereye kano kandi dufise umutumire wacu ni Famba gutoka ku huriro kano kanye tuje kweka byinshi byo muri entertainment cyane na filme bimeze neza asanzwe dukinira tukaryoherwa nawe urabizi aba hari ku bwawe aba hari ku bwacu kugira ngo bigende neza kano kanya umwe kugiye guhera ese Famba aduteguriye iki ni byinshi tukuganira hagati yanje nawe ni byinshi muza kumenya kuva mu mone yagarutse kuri As1 TV mugiye gutahura byinshi twakwakiriye Mr Famba. Merci beaucoup. Yego ndashimira Imana, ndashimira Allahu tabaraka wa taala. Alright. Kano kanya As1 TV yakutembere ngaha twaje tuyage ibijyanye na entertainment kumureka ugende tuje muri vyinshi waramukije banyone ba As1 TV. Ndabaramukije abayisilamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abanyagatolika ku bakristo Yesu ashimwe. Nashimye cyane. Mwese muri rusange ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza umwaka mushasha. Alright. Famba urumwe mu bateri ba comedy bakina neza bafise project ashaka gushikako kano kanya turi mu mpera z'umwaka nica ikintu ufitiye abakunzi bawe kubahiriza gihereza umwaka kugira ngo umwaka uzuhere bavuga ati Famba nyine yaduhaye show nyine y'umwaka. Je ni byinshi ndiko ndabategurira cyane cyane nk'ibiteramo hagati mu gihugu no mu ntara ni ibiteramo byinshi ndiko ndategura cyane cyane muri imisi mikuru. Alright. Nibindi navyo ari ama project ndiko ndategura kuko muri no minsi nagarutse muri bintu byo kuririmba ariko naho nabiha umwete cyane ariko ndiko ndagerageza kandi kubigarukamo kuko siyo mano yo gukina comedienne mfise simano yo kuririmba niyo mpamvu ndiko ndagerageza kuvyinjiramo kandi ndabe yuko naho vyo kwa nyino aba mfise hano no kwitaba muri ready kwakira ibintu bitandukanye soit comedy cyangwa music soit saison cyangwa film ibyo bintu bitatu. Alright. Famba uravuze yuko usanzwe ukora ibintu bya music ariko hari abantu benshi bazi ko ukina comedy gusa urafise indazi urafise ngiye nsanzwe ndabizi reka batari bakuzi muko uri mu njyana y'indirimbo bumve yuko naho nyine ushobore yo bacize kugatera kumva ukuntu uririmba kumeje ndabizi ahubwo bariko baraturaba As1 TV murabe ukuntu nawe aririmba kumbore abaho bagushikira mu mafilme bagushikira mu ndirimbo. Namshukuru Mungu Baba kwa kunikuza mpaka hapa. Apongezwe sana mama kwa kunilea mpaka hapa. Leo ni siku yangu baba, naombeni muniwishi. 2 days is birthday to me, naombeni muniwishi. Ya. Famba mu filme wakinye ya Urugo indirimbo yabonetse ko yari yuwa indirimbo yagiye muri video dukureze ko nawe kurigenda indirimbo Urugo Begurugoma rurananiye ma akugubakama kumbese ugufyina mugabo wanje ma arananiye ma nirigwa ndakubitwa n'amarira adahera urukoko wanje ma rurananiye. ni Isho Boy As1 kuri micro behind me kuri camera ni Rizby. Famba uravuga yuko ukina ibintu by'amafilme ukaje mu by'umuziki ukaririmba hose ndimeranje mu ncamake ukameranje ku bantu bose. Famba kano kanya ibintu mazimo igihe kingana gute? Ibintu bya filme mvuze filme nayitanguye muri 2007 kugeza nk'ubu mfise nk'imyaka 20 ndibaziragera muri byo 19 ndamaze imyaka 19 bisobanura ko ndiko ndabisazamwo. Okay. Famba nuwo umuntu woshimira uba utanga kwinjira muri
muri ibi bintu bya filime? Umuntu wa mbere ndonke n'akajya ko kubashimira kuko ni benshi twapambanye kugira ngo ngere ngaha, ariko hari abantu ba special batumye bamaye inguvu bakananshigikira bakanatuma nje kugera ngaha ndi. Umuntu wa mbere noshimira ni DJ Pro, usanzwe ari umuririmbyi mu Burundi, yaramfashije ukuboko cyane mu rwego rukomeye. Umuntu wa kabiri noshimira ni Mayboy, ni umutipe ita Mayboy Pena Patrick, ni umutipe nyene yanyigishije ibintu bya filime ku rwego rukomeye. Nawe nomushimira hariho hose. Uwundi muntu noshimira ni Ahmed n'umuntu n'umu CEO w'ikinyamakuru cyitwa ZM Classic TV, nawe arico yamfashije muri industry wanje ya comedy. Ama nkongera ngashimira na Hamisi Ngabo, umu-CEO wanje ubu. Nongeye nashimire na Akes Down, sumubosi wanje, ahubwo n'umugenzi kandi ahora muri byinshi, ni friend cyane, umugenzi kuruta n'inshuti yanjye. Kandi ni byinshi aramanura. So hariyo na ba Logic Jamali, hariyo na ba ni benshi shino bamara, ariko abo nibo bakamaro, nibo bamaye inguvu nyinshi zo gushika ngahandi. Kano kanya filime imaze kugeza kuri etape ushaka ko ufise hit mu gihugu, urakora ibintu bigakundwa, uragenda gukora show, abantu bakaguhurumba bakaza akakuraba. Famba ni cyahe ikindi kintu uhanura nko gwaruka rukiri ruto rugishaka kwinjira muri ibintu mugabo vyanse, ariko rukigerageza canke abo vyanse bakava muri game bakagenda? N'ikintu uhanura nk'abana muri game? Guhanura abatari muri game cyangwa abasanzwe abari muri game ariko babyitwara mugasanga birabagora. Nangure guhanura kwanza ku bantu batari yinjiramo. Ikintu cya mbere na mbere, game ya comedy si ikintu uraruka byuko ukavuga mbo mu comedy. Nago wo mu comedy utakuze muri comedy. So at comedy ni ikintu uvukana naco ugakurana naco, si ikintu nk'ubu wowe ungana uko utaciye mu bya comedy utari umuguruguru utabikuriyemo. No vuga ati ngo ndashaka mbo mu comedy cyo kunanira kuko ni wonu wenze kuko si ibintu wamenyereye. Comedy ni ikintu utangura nawe mu buto bwawe ukagenda ugikurana naco. Aba no mu bantu batayinjira, nimba uzi ko ukeneye gukina nkeka filme urigishwa ukamenya, ariko comedy si ikintu upfa kwinjiramo, ni ikintu kiba kikurimo kandi ukagikurana. Ariko ushatse kuvyinjira sino guca intege, usanga Imana ari ikintu yagutegura kiri differentiation y'imviro. Tugiye kubantu bamaze kwevole muri comedy, ico no bantu uratubagabane kugara kuko aha turi hari abandi arabasare twora twemera nga mu Burundi ko gushika ubu nibakiharurwa no muri top 5 no muri top 100 nibarimwe. So kugara kwacu kuko kwadusubiza inyuma ku rwego rukomeye, ugasanga two turatera intambwe zitatu imbere tugatera intambwe zitandatu inyuma. So kugara no kwibona kuri umusitari ni ikintu gisubiza umuntu inyuma. So abakomediye bo ngaha kenshi bibona yuko bahejeje, ariko ugasanga hirya hit ufise ngaha Bujumbura canke mu ruguru, ugasanga hariyo handi batakuze. Ugasanga kuba ufise agahit uca mu Kanyosha bagasamara, uca ugenda Ingozi amambuti yacu ukacubona mu hit tayari wahejeje. No turacafise byinshi byo gukora. Kuko na ba Diamond ba Chris Brown bandi baracakora, kuko ubustare bafise babona yuko naho baragera baracongereza tu. So umuntu umaze kwimva ko uri umustar iba ari intege nke uyiteye kandi itazokuva mu buzima. Dukwiye gukora no kurondera ico dukeneye, ko twese turondera hit, ariko iyo hit turondera ufise n'ikindi cy'akamaro turondera. Icyo kintu cy'akamaro turondera nuko iyo hit izotubeshaho katutungira n'umuryango. Apana ukaba ubona ko hit yawe na faranga mu mufuko, ukaburi hit uba muhira, ukaburi hit uryama muri salo iwanyu, ukaba usoze hanze ngo umujamari hit ugasanga uba muhira utamba ejo ugasaba indaro ku mujama ejo ugasaba handi. Ba uri hit ufise akanote, ba uri hit uba hanu wipangiye wenyene uzi jewe ahantu shaka ukwezi guheze ndahari inzu ufise ukuntu ni irationa, ufise ukuntu niyambika. Aho no uvuga turi hit, apana uri hit ugagenda ugara mwibarabara ata amafaranga ufise mu nta nakamodoka. Kenshi aba star bo ngano kuba mwiza. Ariko jewe ndashobora kwipitira ngigendera nkaho ushaka. Nabo hit ndibonako ndacabona ko ndacarondera ndacafise inzira, ndacafise ibintu byo gukora ahantu ho kuja. Niyo mpamvu kenshi mba ndi kumwe n'abantu mvugana, nkatembera ndaba abantu kuramukana n'abantu, kura n'abantu batandukanye kugira ejo ejo ndosi ngorane mfise nzoronka abantu bamfasha. Izo cyane ico kintu nakirandiye ko cyane gusa nakivuze mbabaye, niyo nagitevye ko cyane. Tumva yuko ufise abantu uvuga bagenda bagare ko
dushimye ngo bagaragaze ariko turashaka kubwira buri muntu wese yumva yuko ari muri iyi game atakwiye kwigira ikindi kintu cyatari kuko aharaciye abambere n'abandi barahaciye kandi namwe muzova haca abandi ntamwe kwishira hejuru kigena n'amaguru cyangwa usanga ufise akamodoka usanga ufise KI soza zosoka LA soza zosoka urundi rudome so nta mpamvu yuko wumva umugufise iki no nyine wo buhari byiza urumva umwotogana kandi umuntu ashigwa hejuru n'abandi bantu si umuntu ufamba ashobora kwishira ngo jewe ngamudukingi ababo turiya niwo mwami apana kuvuga ngo ugende umwami umuntu ati uriya niwo mwami biva hino kuko vyawe kandi abwo ngo umwami ntibisone yuko birangiye kuko nimba abajournalist baje kuvuga ati bana uri wa mbere ije zo kuvuga ati wori wa nyuma hame ibintu bazogaruka baje ubwa mbere ati wori wa mbere bazomva ati ngo ndi wa mbere ariko cyo nka gukora bazoga ati ni wowe n'ubusigara wa nyuma kandi baba mu byizo mu bari rero abantu nk'aba bakwiye kuba careful ku kazi muba mukora mukumva ko muri gusabikana na bene se famba abandi bakomedi mu banyagute nka mutima ideforce bagasore mu banyagute mu mubano wanyu hagati ya wewe nabo murabanye neza ko dufashe mu makorabo tubona kenshi kugira mufashe kumenga umwe yashaka kwibako dufashe mu bakomedi bari hiti mu bakomedi bari hiti kuko ari abakomedi baba underground n'abakomedi bari hiti nice twafashe mu bakomedi bari hiti mu dufite umubano mwiza ni mutima na Ildefonse yeah niyo bantu dufite umubano mwiza tunanandikirana tuvugana byinshi nice tunibukanye kenshi turicara ahantu tukanasangira ariko aba bandi bose ntavuze sinzi ko hari umubano mubi kuko kubwiwanje na umubano mubi dufitanye nabo ariko ni dufise hirya time yo kwicara hasi tukaganira byinshi cyangwa tukavugana cyangwa no kuri WhatsApp nono ariko mutima Ildefonse n'abantu nto duhuriye ahantu turafata nka 2 minutes cyangwa 1 minute tukicara tukavuga nuko mukanabazanye n'ukuntu buri umwe wese ameze yase bon ariko tugiye kuba komedi baba underground sindabatuse iryo jambo rirasiguritse kuko umuntu umubye uri mu underground acyumvira uramututse cyangwa umfashe nabi n'ujya mu underground ni umuntu akiva hasi akora tu baskibamba nuzi ni kibamba umfashe nabi nubwo abantu benshi bakubwiye uri mu underground ukaca wumvuga barakwansi no nuko bivugika nakundi kuko sinovuga ngo uri umustar cyangwa uri umu-ancien kandi atarawurage ubugero underground nabo turafitanye ubano mwiza teke nka bose ndibaza abakomediye bose bakiri batoya turavugana bose kandi kenshi turahura mu byinshi ko nje n'umuntu nkunda kwisemba ku bantu atarashika ahantu njewe nk'ubu uri umukomediye mu underground ndakwegereye ubu ufise ivyumviro byinshi bikiri bibisi kandi byinshi no gukurako ariko negero ujya mu komediye ari umustar aba yashaje ari binshi atiyumvira kandi naco bariko rakumanira kenshi mba ndi kumwe n'abakomedi bato tukayaga nkamenya byinshi nk'abantu byinshi tukavugana byinshi nukumva nimereye iyo muri kumwe birabishika ukabafasha ari nk'ibintu bashaka kubafasha kenshi ari ahantu atugora kenshi baramfasaba ubufasha basaba famba dufashe natwe dutera imbere famba dufashe natwe tuboneke ariko ikintu kica kifatira ngaho ni management yawe konje fisi urusha kuvuga ati ngo kubera amavuze ndagufashe ingo ndagufashe hoza nkagufasha no gutwara he sino gutwara ngo muyihuriro ico ndagufasha ngo ngira ngaho shooting haje ijya ni label ifise abantu bahagarikiye ifise abantu bayikuri si nkwiye gutoragura abantu bose ngo ngo ndagufashe ndagukine ngaho ya nanje haje bariko baramfasha so ico nico kintu kenshi cyura kimubaza n'abantu kenshi nkora n'umwete mwumvira ko one day noba basi n'ibintu by'iwanje ngavuga ati naho umuntu asaba ubufasha nkamufasha bikenewe kuko ni benshi basaba ngo ndabafasha cyangwa gukorana na company yawe ufite uburenganzira bwo kuvuga ati hamagaye naka nje one day ndibaza nika munshigikiye cyane kuko sino washika aho hantu ntafise ubufasha cyangwa nashigikiwe none nk'abantu banshigikira nanje no kuvuga ati kanoba kugwanje kuko ihuriro ni umuvyeyi wanje si uvuga ngo irandeze kugira nzo kwame hajya imyaka yose no indeze kugira inyigisha indero n'inzira zo gucamo hanyuma nzogende kwibesha nje aho ngaho birumvikana famba iyo bishitse nk'umu underground akaza kwaka collab uhora bitakira gute muri management nje icambere kwanza birangyohera kubona aciye kuba komediye bose akanumbera ko njewe kandi kenshi yo mu underground yaje kundondera ko collabo ari ijambo atagenda atavuze acambwira ati famba ngiye kubona kurondeye wewe nuko nabonye ko utagara
abandi suva sinabaciye ko nabaciye ko kuvyo bankore nabandikira banyishura ndabatelefone bitaba ariko kuba twuhuye uku ndashimiye Imana ico nico cambere gituma ndoga nkwanza n'inguvu ariko kenshi iyo bambwiye ibyo kubafasha niho bica bigorana kuko hajya muri management hari amafaranga ategekanijwe umuntu akeneye gukina nanje ari amafaranga bisabwa kandi bisaba uvugana na Miss nyene manager so niho bica bibagorera kuko ndagana mugiye gukina nanje yo mutama comedy imwe bisaba nk'ibihumbi ijana ari umukomedi usanga nyene ubuzima bwiwe uzi nabi nakazi naki bica bimugora ugasanga niho intege zimucikira ariko nje ndifuza ko one day umunsi nzoba mfise byiwanje tuzokora ndabugize bose Imana ikwakira yego komera famba iyo bishitse naho nko ku bantu batari underground aba star ntibirashika mu muhanzo gusaba base bituma byanka yashitse aba star cyangwa underground oya aba star bafise akagayo wezi niyo mpamvu tubanye nabo ukunyene ni nkuko njewe sinumva ngaha ngo nagiye ku mukomedi wo mu star ngo eban wa mukomedi ndagusaba dukore collab kubwo wanje cyamuna ko arakagaye kimwe nakagaye nawe ahari aca yumvira kuko arakagaye kundondera njewe aho kantu rero twishizemo twebwe niko katazotuma dutera imbere none ntimuzobona yuko ibi bintu bizohava bituma atambere mubona kubwanyu urazi ingorane ziri ngaho kwanza umugabo ahebera mugenzi we urazi aho nje kwanza nabivuze nabi twebwe nganje mfise management abo bandi bakomedi bo bastari bafise management izo management nizo zikeneye kuronderana zikarondera izo collab so ata ico kibazo tugishira kuri management ziwacu nabanebwe management ziwacu nabanebwe gute so nka management yiwanje kuko itiyumvira ico kibazo kuvuga ati reka famba tumuhuze na n'umukomedi akomeye famba reka tumuhuze n'umukomedi akomeye canke barabona umenga bagiye jewe ngiye kwihuza nabo byava bigorana ariko ni management kuyo kuhaguruka avuga ati umukinyi wacu katumuhuze n'abana je bakambira gusa famba uno munsi shootinga n'umuntu runaka je byo nibindaba nca shooting management zacu zifise ubunebwe ubunebwe zifise nizo zatuma tudatera imbere basho gusanga hari usanga bitwara nk'uburyo bwinshi gusanga uzakana nta buryo bwinshi abarundi abarundi gusa abasi bo mu Burundi cyangwa abantu bahagarikiye abantu swatinga amakundi ama TV online ni bagumu cyane baratinya gukura nibiyumvira ko kujya gukura amafaranga uriko yipangira akazo kabukeje ubwo njewe nimba umagarikiye njewe ndakwinjiriza nawe ukanyinjiriza njewe uranyene nandi ndagukeneye wonshira ko mutahe ngiye kugira uronke kandi byongiye no mu myaka iri imbere uronse nanje ndabironkako kandi mu myaka imbere biragufasha wewe kuko ni chano yawe ndiko ndaduza izokwama ikuri naho novamwo izokwama ikuri hatu nace nishobogira pande gasangira giye byacu nitwe bihagararago gusa kigiye gusa niho kuvuga ati ni kibanza cy'isoko usho kudendarizamo gusa nahandi ho shogira ko details bote mboye kibanza tagikeneye kandi n'ubwo cyari management zacu zifise ingorane zo zikena mu mutwe no mu mufuko umaze gukena mu mutwe no mu mfuko wacake famba turumva yuko ukuntu baramubanye kano kanywa kugiye guhera uremere abakunzi bazwana yuko uzobaho n'utundi kugira ngo uheze umwaka neza kandi n'ubazo bavyifashe fresh kano kanya famba wagiye mu by'amafilme uje mu by'indirimbo hose urahakore ibintu birakubangugira canke yatuma filme igenda naje gatuma umuziki ugenda nabi je nakuriye ahantu henshi hatandukanye kandi hari ubugenegene butandukanye je nakuriye kwanza mu Rugombo aho navuki na ahantu harangwa ibintu by'urofarofa by'ugutezana amada by'ubukobwa kukwegana n'ubukobwa n'ubuhungu n'ibikibiki turabizi mu Rugombo niyo kamere yiwacu twapanze nongera ndakura ahantu bita mu Buyenzi na ahantu utari umumekanisi ubu umuponseri utari umuponseri umufimere yani na ahantu harangwa akazi kose ndi umuntu rero menyere kuvangavanga ibintu kandi ku mwanya wawe ndazi mvuye mu nk'ubu uyu mwanya ndiko ndakora interview ndashobora kuvuga mvuye ngaha nshashija mu hira ngandika indirimbo cyangwa mvuye mu hira ngatora kamera ngaja gushutinga comedy biri umuntu n'umwanya wacu comedy we ntiwandika comedy sinandika filme kenshi niyo ndandika comedy ni kintu niyumvira na kantu k'iminota 5 ndakiyumvira mu mutwe sinorinda kwandika ku karatasi ngenda ngako alright efamba kuri filme yawe ya nani urugo filme yawe urugo yarahagaze kandi filme yari ifise abantu benshi bakora kurikirana habaye impamvu yahe kugira ngo
abakunzi banyu mubatakaze muri zirya mvo bataramenya na kano kanya ndazi wo kurandaba ushobora kuba ukunda urugo ariko ukaba utazi impamvu yahagaze aho twebwe ibyo turabizi yuko urugo yahagaze kandi nta mpamvu turaronka natwe ngo tumenye icyatumye urugo ihagarara kandi ari filime nziza cyane kandi filime ndazi yarakugoye mu kwandika ariko simbona impamvu mwayihagaritse niyo mpamvu yatumye iyo filime muyihagarika. Okay, imvo ya urugo guhagarara twa dufite projet nyinshi mu ihuriro si urugo gusa ni filime nyinshi twahagaritse kumva yuko twari turonka commentaire nyinshi z'abafana batubwira ati muri kumwe ducanganye marahasoke urugo marahasoke Mario marahasoke nyene inzu marahasoke ingufu z'urukundo marahasoke ibiki biri ko duvanganya kora sezo imwe muyiheze maka kuri fe muce mukora iyindi muyiheze maka kuri fe cyangwa izo mumaze gukora mutora imwe muyibandanye izindi muzihagarike cyo turabona umufana umukiriya n'umukwe bajyane batuma tubaho twace dutora yuko twobandanya Mario no kubona ku Mario gusa niyo kiracako Mario gusa niyo kiracako teje Mario cyo tufata yindi tuyiheze uko nyene niyo ritime tuzodukorera kuri ubu ndagenda kubazina nyine inzu iyo vyahiriye ni kuyumva rero tumenyere uko cyangwa dutaho dushira mu mutwe yuko ubu tugiye gukora sezo imwe tuyitanguye tugayira mpaka kuri fe tugatora yindi kubona tubacange nini famba niyo impamvu yatumye mutangura Mario kubera niwe mu filime zawe nza kuzirakundwa nare kugende ko ndaraba urugo yarakunzwe cyane ni na nyine inzu yarakunzwe cyane bivanye n'ukuntu rijya we wikururako izijambwa zikora ku mabuye zikora ku mabuye ko bita zindi zumugaza zindi nyine n'ibintu bitabaho nyine rijya urozingira ngo zona bubika. Okay, twayisinze yuko twaravye yuko Mario ni filme ni saison ikwiza imyaka 2 tuko turayikora imyaka 2 so sinibaza ko imaze gukwira neza ko nje ariko natangwe Mario ntafise n'ubwanwa zora Mario episode ya mbere nta n'ubwanwa nari mfise mwavuye kujya gasore mucyo kuri Mario twavuye muri bisangamani cyo kuri Mario imvo twatumye tutangura Mario kwanza kuyiheza nuko niyo rifise abantu kurukina cyane ko uravye Mario tuyipostinga umunsi umwe mu minsi 2 kwiza dika dejo kuza dika ariko urugo irashobora kuza dika mu minsi 2 mu ndwi 3 cyangwa indwi bace twisunza yuko tura ama views usanga Mario niyo irabwa cyane kuruta urugo cyo tubona gatanu baza Mario kugira abafana ntibanyoteze nibo benshi nico kintu twisunza ubu mbwa byuze ubu abantu barayikurikirana nta bantu bidoga muzatsinzire ubu nibikidoga kandi kuko ubu baronka ku mwanya dusibije ni umunsi umwe umusoka bakabaye yonse kubera kaguye nko bakavura kaguye nko nka today twari gushutinga ariko twashutinze kuri iyo mpamvu abari bayiteze ejo bazoyironka kubera ariko bazoyironka ku mwanya bayitega saa 3 top chaque mardi et vendredi ariko kubera byagoranye by'imicamiro nko masaa 6 saa 5 ariko nta capfu nyine nabo barabona ko kavura kaguye hose mu ntara zose ndibaza ahari nzishinga mu gisagara rugo naho numva nahiba yaguye uko kandi Imana ishimwe nawe urumurimo sindi umurimo ariko narigeze ndazi akigoro nahigura avuga ati naho je ntarimye hari abandi bayimye bizotuma canke hari abandi bako bararima kugira cyo dufungura twebwe ya nk'abantu mu gisagara twaye dutarima twikora ubuzi nyine bwo ngaha nyine taho nyine turabaye escrow turabapambanye kandi tubaye mu manyete ni nakubeshe utambeshe nitwoba turabaho urashaka kubwiza ukuri umuntu nyine ugasanga ubuzima burakomeje Bujumbura haragoye apa haroroshe gobe hari amatara dushaho tubona zokwamuko bamureka dugushimire cyane ko wabanye na Azwan TV reka tugusaba gusezera Azwan TV isho boy kuri micro bandi kuri kamera ni Rizbi umutumwa wacu dufise ni famba nko mubizi n'umuntu wacu the second kuri TV yacu kumbe n'icyo cyo nk'ike muzumubona n'umuhambamene nyine umuntu ameze bien ahora mubona muri Mario Sara hey wambwawe no kura mwenyo arabona yuko kuri TV yacu nyine abari umuntu w'umugabo n'umuntu azivyarimo n'umuntu nyine muri filime namwe muravyuma bari muri filime mugabo mumenye ko no mu buzima busanzwe naho ari umuntu nkatwe nyine abona yuko atekereje ariko ari mu kazi nyine bari mu kazi to abari mu kazi efama badugusabe usezera abanyanya ba Azwan TV kugira ngo dusige inzira amavuta. Yes, ni samba famba le roi de la forêt l'homme qui a la dernière papel de la nuit matiti nyoso izandunda te gisukino birakivyaza ngo umwatasa umugabo wagasugura umufyonzi w'ibihere umugabo akwije amategeko umugabo arongo izinde mbwa mu gihugu no hanze y'igihugu umugabo wagasugura umunyarugombo ama ndabakunda cyane abakunzi ba Azwan TV
Imana ibamfashirizaho muri hose yongere Imana inyakire inatwakire twese tuzohure mu ijuru kwa data tumeze neza. Allahumma takabbal du'ana. Amin amin amin. I love you so much. Reka dushimire ko kuri Anno TV aho urereye hose kwizera ko umeze neza. Natwe aho turi ni bombo ibintu bimeze neza. Reka tugushimire cyane. Nubu ufite ikibazo wihangane sinukiteye nta mpamvu yo complaininga tuko tawo. Turabaye iskuro y'ujumbo. Tubaye mu kubesha.